Ikibazo kimwe kirajana n'amafaranga 5000. Umuntu aza gushobora n'amafaranga bisigura trillion Jeff 25,000 right now. Ryan 25,000 ubwo rero ni bisaba abantu batanu kugira ngo amafaranga yose ashahera giganiro cyo tushugana. Yene ngisanso. Ikibazo kibarabaza ati Abakuru Bibihug Bamaze Gutwara igihugu cyacu cy'u Burundi ni bangahe ni bande? Ni nka 8 ndibaza. Wagatano namuragiye. Wokene gitsigiri canka amazina. Wa mbere. Ngambutsa. Wa mbere ni Mishari Mikombe mu Cyombero. Wa kabiri Ndadaye. Wa gatatu Perezida. Evariste. Amazina yawe bakwitande? Jina langu ni Jacob Niongele. Niongele. They call me Elden Baby, the best rapper, the gangster rapper, yeah. Wa mbere Micombero. Okay. Wa kabiri Bagaza. Wa gatatu Uyoya. Pierre Nkurunziza. Hama wa gatandatu Cyprien Ntajamira. Okay? Hama uwindwi Domitien Ndayizeye. Umunani Evariste Ndayishimiye. Yeah. Bariko baravuga ati ngo Burundi bwacu nabwo bwigeze butwara n'umupresident umugore. Reka rero umupresident umugore amaze gutwara igihugu cyacu Burundi yitwa nde? Kinigi. Bura bakuzi basenga meze kanize kumeze fresh jinda meze neza nk'isanzwe. As you see here bari turaboro bitaguriye ko sat. Nano hamwe mu gihugu cy'u Burundi nyene nkizi on. So here today family tugiye gukora akano just like kubaza ibibazo. Hama then wari wese aza kushobora ikibazo yani bivana n'ukungene biteguye ikibazo kimwe kirajana n'amafaranga 5000. Nyene. Ikibazo kimwe kirajana n'amafaranga 5000. Umuntu aza gushobora n'amafaranga bisigura trillion Jeff 25,000 right now. Ryan 25,000 ubwo rero ni bisaba abantu batanu kugira ngo amafaranga yose ashahera giganiro cyo tushugana. Yene ngisanso. Ikibazo kibarabaza ati Abakuru Bibihug Bamaze Gutwara igihugu cyacu cy'u Burundi ni bangahe ni bande? Nyene. Ndakubaze. Ikibazo kimwe twara amafaranga 5000. Yego. Oh yeah, yani it's up to you. It's up to you nyene. Ni sawa? Yeah, safi. Umeze neza. Safi. Yani twa Stone mwakuri yani Sengaa media. Yep. Umbe ikibazo kirabaza ati Abakuru B'igihugu. Pardon, kamari kubaza. Witwa nde kwanza? Witwa nde? Moi, je m'appelle since je suis gay, I say okay. The grand conversation and etc. Exactly. Fati zinirihe ngaho ojaga bashi. Umpetse namukuze n'umwana wawe. N'umwana wawe. Nariko amenyereza ubujura. Ngisanze. Bebe, vyo insi. Okay, by the way, ikibazo kirabaza rero ni. Ikibazo kirabaza ati Abakuru B'igihugu Bamaze Gutwara igihugu cyo bacu ciza cy'u Burundi ni bangahe ni bande? Abakuru b'ibihugu. Yego. Bamaze gutwara igihugu cy'u Burundi. Yego. Duhera kwa Gasore. Oya, yani ukurambaza kandi kibazo. Nawe nanje ndakubaza je sense tuwe. Okay, by the way, kibazo kimwe kiratwara amafaranga 5000 muzihe turi mu gakino. Nurangoyemo. Omba oya, inirona mwazanye mu ikatsi. Aromba. Nore wari ndakubaza ujatse duhera ku bami cyo duhera kwa president. Navuze Abakuru B'igihugu, sinavuze abami. Navuze aba president. Hariho Micombero. Ni bangahe? Umva nagugira igitsigiri. Yego. Hariho Micombero. No, bangana uko uwe. Abakuru B'igihugu Bamaze Gutwara igihugu cyiza cy'u Burundi ni naba anya amazina yabo ni. Oya, urazi rero wewe. Yego. Wowe wajutiteguye. Urabona hariho wokene gitsigiri canka amazina. Menye. Tumza kinonze. Ikibazo kimwe 5000. Umva 75,000 nga anya. Era arakora the fuck. Yo urababara bro. Urababara. Ivyo nitiwa. Bandanye kamera. Bandanye. Ibindi bato nananda agwagara. Why no? Naguri shiri kwa. Turavugana igano ni cyahera. Bro ukura zara ko. Yen. Umva ari 25. Wani anturu. Ababa nakupana. Urabona ko Davis. Yego. So 75,000 ngaho sigurati ni abantu ni batanu bonyene bashobora yani kugira. Ndakwaze. Uriga? Uriga? So okay. Ikibazo kibaza ni aba president bamaze gutwara igihugu cy'u Burundi.
ni bangahe bitwa bande Ni batanu. ni batanu inde nande Buyoya. Icombero. Evariste. Nkuru nziza. Wa gatanu namwibagiye. wagataro wamunyibagiye yani bararenze batanu bararenze batanu twagiye uwundi muriga ikibazo kirabaza ati abaperezida bamaze gutwara igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ni bangahe ni bande seriously none simwiga none none twagiye abaperezida bamaze gutwara igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ni bangahe bitwa bande Mana sasa ni sawa mutu umeze neza ikibazo kiravuga ati ni aya dufite 25000 yani ikibazo ugitora yani ni 5000 bisigura ati rero mfise abantu batanu b'intwari baza kuyatsendera okay ikibazo kiravuga ati ni aba president bamaze gutwara yani igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ni bangahe ni bande Ni bangahe? yego Bariste. Ni nka munani ndibaza. hapana ni nka okay umunani ni inde nande ukwikosora Dadaye. Buyoya. Icombero. Nkuru nziza. Charles. Mwambutsa na nkuru nziza wamuvuze namvutse Evariste na Cyprien na Jamira na Bagaza mumaze kuvuga uracabuzemwo babiri umwe w'umugabo uwundi w'umugore Nta mugore arimo. okay basi rero umugore arimwo ego umugore arimwo ego ego wewe kandi turashaka ko twakora nitwaheza ndaza kubivuga sivyo ndaza kubavuga okay nyene so turacakomeza ikibazo kirabaza ati ego kindi kibazo basi coroshe ninde mukuru w'igihugu yatwaye Uburundi umugore amazina yiwe ya ingo sana boss umeze neza urakomeye amazina yakitande jewe nyitangabirano Brice. Okay vyari byabaye ngoma rero bakunzi basenga media umere nk'uwindi kibazo ni kuko abariko baravuga ati ngo Burundi bwacu nabwo bwigeze gutwara n'umu president umugore reka rero umu president umugore amaze gutwara igihugu cy'u Burundi yitwa nde Kinigi. nene yitwa ubwo bisigura ati rero ni muri 25000 turacasigaje abantu bane yapo ubwo turacasigaje ibibazo Chanze kumapenzi. oya navuze ni ikibazo kimwe gishigirana n'ibihumbi 5 Uriya yandi natora hariya ubumfashije. kandi kire ntabwo cyari kibazo None umva jewe wataye umva ndagutora. yego Okay merci baza kubyumvira. ikibazo kirabaza ati abakuru b'igihugu bamaze gutwara igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ni bangahe ni bande liste rero ntayonzi neza oya vugana liste ntayonzi basi bavuge narebi ngenda biyumvire ndakubwiye oh kamo oya ugiye kuvyiga ugiye kuba bossa oya yani abamaze aba president bose gushika kuri nyakubahwa Evariste ndayize bandayishime rom yani duheregora yani kuri ejo gushika kuri uyu ariko aratwara today Je nashobora gukishura. ni bangahe ni bande Aba president bashika 10. twagiye Wa mbere Micombero. okay Wa kabiri Bagaza. Wa gatatu Uyoya. okay Wa kane
ngeze wa gatanu Kinigi wa gatandatu ndadaye windwi ndadavuze kabiri ariko ndadaye ego twagiye hanyuma uwo bita ntibantunganye okay hanyuma uwo bita domicile hanyuma uwo bita Pierre Nkurunziza hanyuma Evariste ndayishimiye kibazo aragitoye so ubwo rero ngaho shugarura 500 kuko ikibazo gitwara yise amafaranga 500 ego nyene ubwo rero ndazana 500 cyangwa ujya mutipe nimba muzinanye amereze Sana ndamuvunjira. yo Sana. ego so ubwo rero ngaho tugiye yo bakuza senga meza ubu tugiye guhindura area kubera ko abari ngahanya bamaze kumva inyishu ikibazo turiko turabazisigwa tugiye guhindura yani place oyene mugumane natwe wa mbere mwambutsa Pierre ikibazo cyamunaniye mwambutsa ntabwo yari president yari umwana so by the way oya wari ari ya oya mwe mwari muri ari ya reka tore yo mabuja tukubaza wewe Jina mve kwishuri. tukuyariza wewe ego ni sawa ikibazo kirabaza ati abakuru oya bisaba bose muve mu nzira moni ni sawa yani mabuja ni sawa karuvuye kwishuri wewe wow wenda keka unaanza kwishobora zoroshe umva siko tubabaza ni aba president bamaze gutwara igihugu cyacu cy'u Burundi ni bangahe ni bande ikibazo cyane 500 shabize atudogereje ibiyo nyene reka tugere ko rujyana nawe yawe badokorigira sana usanga ubatse wase nyene so famille mwamugomba kumenya none gashaho nimba tutazi aba leaders bacu abayobozi bacu tuzi kivra oya kandi saretse atari cyo kibazo kumindurira ikibazo ni bose okay sawa ndagwa 2000 nicadaguheza 2000 wewe ninde yani ninde nande wa mbere ni Mishari Mikombe mu Cyombero wa kabiri ndadaye wa gatatu Perezida Evariste wa gatatu ni president wa kane Evariste wa gatanu Bunyoni ego wa gatandatu president wa gatandatu ikibazo kirabaza ati amazina yawe bakwitande They call me Ellen Baby, the best rapper, the gangster rapper, yeah. It's right here. So, yani nimba ari rappers arono nyene ikibazo kirabaza nti abakuru b'igihugu bamaze gutwara igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ni bangahe ni bande ikibazo kijana n'ibihumbi 500 Okay. Bon, muri make wa mbere novuga Michel ni bangahe kwanza ni bangahe Eka navuga amazina sana gasogerageza Okay. Wa mbere ni Michel Micombero wa kabiri Pierre Buyoya wa gatatu ni Wantunganya wa kane Ndadaye wa gatanu Pierre Buyoya kandi wa gatanu Pierre Nkurunziza hama wa gatandatu Cyprien Ntajamira okay hama uwindwi Domitien Ndayizeye umunani Evariste Ndayishimiye yeah wicenda wibagiye wicenda Sylvestre ni Wantunganya bene ikibazo ubaheze wanyu nta mugore ahari yani ari umugore igeze gutwara igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ego nta mugore ahari bro arahari yitwa Kinigi
Nando narinzi. Yago bidasobanuye igitsini ko hatadutwahaye. Oya, nakugerageza. Kandi ivyo bintu byo kugerageza special kuri mwebwe mwiga mubikuremwo ahubwo mugomba kubikora. None ni wadutwara none. Oya, kandi muteze mwishura ibibazo byanje. Nyene ni max, je shira kuri max. Ni twagerageje nafu mudutwara. Yo, yani ukuri interrupt bari. So rero bakozi basenga media. Nyene kibazo cyari cyo onya. Rero kavuge basi yuko amafaranga yanje akize vrema. Ujya mutibe yagakubisemo. Ukabira gakubita navuga to. Nene gusa byari byiza. Gusikira cingenze rero famille tuba tugomba kumenya neza na neza nti. Yani ibintu by'ingenzi nkibi inya. Abakuru b'igihugu ati ni bangahe? Ikibazo umwigisha yinjiye mu ishure arabaza abanyeshuri ati iyaba ejo hahise hobaye ejo haza hoba ari kwa gatandatu ico kibazo kibajije hari kwa kangahe? Ari kwa gatanu. Kibazo urakinaniwe. Ari kwa kangahe? Usubiramo kibazo. Oya wacumvise. Subiramo. Oya wacumvise. Hari kwa gatandatu. Kubera? Kubera Yabuze kwa gatanu. Ora. kwa gatandatu. Kubera yabibateguje imbere. Cyo wishiki. Nyene tanganye yani describe cyo kintu kugira ngo kugwajya hanya barashiramo commentaire akavuga ati warabeshe ivyo bintu sizo nyene ibintu nk'ivyo kugira ngo atahure neza guco kibazo cyanyaco. Yabibabariye. Kwa gatanu buca ari kwa gatandatu. Kubera yari yabibateguje. Uyu mutipe yari yakishoboye ariko cyakiboro avuga ati confidence kwigirira icizere nico kincamunaniye. Of course ni kibazo kigari kibara ati ni umwigisha ngiye mwishura baza abanyeshuri ati iyaba ejo hahise hoba ejo haza hoba ari kwa gatandatu. Yani yakibaje gari hari kwa gatandatu nyene wari wagitora hari kwa gatandatu ariko ntabwo ugeze bisobanura neza. So impamvu rero umwigisha yakibaje ari kwa gatandatu ni turagiye rero turi samedi iyaba ejo hahise tugiye vendredi hoba ejo haza tugatse samedi hoba ari kwa gatandatu zuganye n'igitene yo niyo mpamvu yonyene. Karason nyero rero wakuzi basenga media kuryama n'ivya twese kuramuka kubera bwabuntu bw'Imana kubera bwabuntu bw'Imana rero ngahanya turi kumwe n'umukire ni sawa boss. Hello Umeze neza? Yego namahoro. Ndashima sana. Amazina? Kiswahili. Unaitwa nani? Jina langu ni Shakuda Niongere. Niongere. Mimi kandi ufise izina ry'ikirundi ugacuvuga ibiswahili. Niongere Jacques. Nitwa Niongere Jacques. Izina ryawe Niongere ni kirundi. Lakini unasema tukutonge Kiswahili. Sawa Kiswahili. Mvuge mu rurimi ruwe. Ikirundi bro turimo. Ikirundi cyangwa Icyongereza? Icyongereza. My name is I don't So rero bakuze senga media byari byiza gusa ishingenzi rero ni tuba tugomba kumenya exact ibintu bimwe by'igenzi kubera ko umaze kubimenya bizokorera cyane kumenya ahantu uherereye n'ibintu ushobora gukora. Niba utaza abakuru b'igihugu bamaze gutwara igihugu cy'u Burundi nigute uzomenya amabanga yo kungera ugomba kuzondera amafaranga mu gihugu cy'u Burundi. Nyene yo giconge peace murakunzwe bya danje.